nta n'umwe agiye mu isoko atabona yuko hari ingorane, singaha gusa, eka si Gitega gusa, kandi si mu Burundi gusa, kandi twagomba kubamenyesha yuko ahubwo mu Burundi bigendeka ugereranije n'ibindi bihugu, na cyane cyane ibyo muri kano karere. Nibaza yuko mubikurikirana, murabikurikirana, kandi tuba twifuza yuko twese tuba turi ku rugero rumwe, kumenya ibiriko biraba haba mu gihugu no mu karere. Rero ubutunzi bwarahungabanye cyane, biturutse ku mwimbu utagiye uragenda neza. Twarabonye imvo zituruka kumbure kukungene inzego z'igihugu zijejwe na cyane cyane igisata c'uburimyi hashobora kuba harabaye gusamara mu bijanye n'amase, mu bijanye n'imbuto zirobanuye, ariko kandi hariho n'imvo zituruka ku barimyi nyene twebwe abene gihugu, ugasanga ibintu vyononekaye. Urumva yuko tuba turiko turahomba. Nk'ubu nibaza yuko twategeza kubona yuko hari cigwa twari gukura muri bino bihe turimwo, kuko birashika umwimbu utagenze neza igihugu kikikora hanze kikazana ibifungurwa. Mugabo mu gihe habaye ingorane mu karere kose, urumva nturonka naho uja kubigurira, nutubonetse baca bagira gute? Baca bagomba yuko tuguma iwabo. Nibaza ko kare na kare twara turya ibigori byinshi biva muri Tanzania, umuceri uva muri Tanzania, murazobaza abadandaza mwumve, nta muceri ukiva muri Tanzania uza, kuko nta uriyo. Naho woshika nitworonka ingene tuvugura kuko urazimvye cyane, nta bigori bivayo. Murazi yuko leta yari yatanze uburenganzira bw'uko abantu bozana ibifungurwa bivuye hanze, mugabo nta vyinjira bivehe, naho nyene barabikenye. Ikiro ni cigwa cyuko twategerezwa twebwe nk'indongozi kugira ico dukoze kugira ngo dukinge ibintu bitarononekara. Yoba mwafashe ingingo nyabaki? Twe twarakoresheje inama y'umutekano, mugabo hanini twarashimikiye kuri ico kintu kijanye n'irikena ry'ibifungurwa, hamaturongera ko nikijanye n'umutekano, kandi iyo atabifungurwa nyene bihari umutekano urahungabana. Twebwe n'ahari mu gisagara benshi bavuga ko atandimiwe bafise, twarahimirije cyane ko muri ibi bihe ibifungurwa bikenye, abene gihugu dusanzwe tubazwa bo kwijukira hanini kurima ibi biterwa vyera mu kiringo gitoyi kugira ngo bishobore kubavuna inzara. Hanyuma turashimikira kandi ko imyonga yose yoba ihari yorimwa, hanyuma naho nyene iyo myonga bakayirimamwo ibiterwa vyimbuka mu kiringo gitoyi kugira ngo bashobore kuvyikorako mu gihe ibintu vy'ifungurwa muri iki gihe tubona bigoye. No mu mpangu twarashimitse cyane ko abafise utubanza twoba tugaragara ko natwo nyene boduteramo ibintu vy'imboga bishobora kwimuka kare, amashu n'ibindi.